Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi ibigiye bitandukanye. Gusa n'ubundi tukaza kugaruka ku bategetsi batandukanye bari mu nzego nkuru z'igihugu, harimwo nabo barasohotse canke se barahunze igihugu bitwa abafondeli. Nkuko vyari vyateguwe n'abagabo ibihangange nka vyose mu nzego zose zijejwe umutekano vyakukira systeme, vyari vyahawe amabwiriza biha abo birongoye ko kizira kikazirizwa gutumbereza umuheto w'igihugu ku bana b'igihugu bazoba bari mu myerekano, kuko izoba ari imyerekano y'amahoro. Mu nteguro z'iyo myerekano abari babijejwe basanze imyerekano ikozwe mu gihugu cose vyogora abajejwe umutekano kuyagararira, kuko abanyagihugu baba bagoye gucungera kurya kw'intungwa. Ikindi catumye imyerekano y'umwaka w'2015 itemererwa gukorerwa mu gihugu cose nuko abayiteguye banse kogira abanyagihugu bikika mukiza bakita baje mu myerekano, ariko bagenzwa no gusahura abandi banyagihugu mu bibanza vy'idandarizo n'ahandi hakorerwa ibikorwa vya misi yose, bigatuma hari abahahombera muri iyo myerekano kandi yarigamije ineza ya bose. Muti rero byagenze gute kugira ngo habeho abiyamiriza imyerekano y'umwaka w'2015 ndetse n'abari bifadekanije na General Godefroid Niyombare bakamwihinduka ku munota wa nyuma? Mu gufata ingingo yo gukomeza imyerekano mu gisagara ca Bujumbura, abayiteguye basanze ariho hakenewe, kuko ariho hari hakoraniye bamwe bose mu baserukira makungu, kandi nubwo biyamiriza akaba ariho yabari uwo ntawundi yari Petero Nkurunziza. Bene gutegura imyerekano barasabye abajejwe kwegeranya bazoja mu myerekano cane ugwaruka ko bo bihanikiririza ntihagire numwe azosotora abajejwe umutekano, kuko nabo bari bafise amategeko yo kutagira umunyagihugu bahohotera. Mu mategeko yagenga iyo myerekano harimo ko abahagarariye iyo myerekano bategerezwa kubuza abayirimwo kutegera ibibanza bikoreramwo udandazwa canke ibindi bikorwa vy'iterambere, kugira ngo ntihagire abagira ivyo bononye. Muri systeme bari bateguye abahoze ku rugamba abademobilize kugira ngo baje muri abo bari mu myerekano maze babere ijisho systeme, kuko mu kuraba ko atawujejwe umutekano yobaho kugira n'abanyagihugu canke ko atamunyagihugu arengera karimbi abajejwe umutekano. Yaba ujejwe umutekano canke umunyagihugu arenze ku ngingo zari zafashwe bategerezwa guca bamukura mu bandi kugira ngo ntatobe umugambi mwiza wateguwe. Nkuko vyari vyateguwe n'abagabo, igihugu ca Tanzania arico careze CNDD-FDD cari categuye ko Nkurunziza kizomutuma ko kugira bamuha impanuro z'ukuntu yorekura igihugu bitarenze kumukwegera akarambaraye. Wa mugwi w'ibihangange Nkurunziza yari yahaye amafaranga menshi kugira ngo vyemere kumushigikira kwitoza ku nguvu, niho systeme yahaye igikorwa cyo guhanura Nkurunziza kugira yitaba inama y'abakuru b'ibihugu yabera muri Tanzania kugira bizobe ari. Kurundi ruhande kandi wa mugwere wateguye urongowe na Godefroid Niyombare wari wahawe amabwirizwa ko Nkurunziza amaze gushika Tanzania bakamuha ubutumwa wacu sora itangazo ko ahagaritswe mu mabanga yo kurongora igihugu, maze Tanzania icimuha ubuhungiro ibindi bizokwigwe mu nyuma. Umugwi wa Niyombare ntabwo wakoze kirya gikorwa utobeye abari mu myerekano. Abari mu myerekano bitwa ko ari abanyagihugu baserukiye abandi bari hirya no hino mu gihugu batashoboye kwashika kwifatanya nabo, basaba ko Nkurunziza kinjura, ariko si abanyagihugu bari guhagarika ubutegetsi. Umugwi w'intwazangabo urongowe na Godefroid Niyombare niwo bategerezwa guca utangaza ko ari ubazwa ivy'ubuzima bw'igihugu ku izina ry'abanyagihugu, bikitwa ko basezereye Nkurunziza kuko ari vyo abarundi bipfuza biciye mu myerekano. Mu vyerekanye ko systeme yari yabiteguye neza, abarongoye igipolisi bari muri systeme bari bahawe amabwirizwa ko umugwi wa Niyombare ni wamara gutangaza ko hagaritse ubutegetsi bwa Nkurunziza, abapolisi bose baca bava mu mabarabara, umutekano usigara uramuswa igisirikare. Ni gutyo rero abapolisi bakamanganye, benshi baciye bakura umwambaro w'akazi bambara impuzu zisanzwe. Kuba systeme yateguye ko Godefroid Niyombare ahabwa kurongora iperereza nk'urwego rw'umutekano rukomeye mu buzima bw'igihugu, bashaka ko niyasohora rwandiko rwo guhanura Nkurunziza ngo ntitoze ubwa gatatu ruzongera iguvu mu Barundi no mu makungu.
urwo rwete rwa Godefroid Niyombare rero rwaje ruje gushimangira ivyari vyavuzwe na wa mugwi w'ibihangange vyatera umukono kuri rwa rwandiko igihe Niyombare yari muri Kenya. Akiyongera ko urwandiko rwatewe ko imikono n'abagumyabanga batandukanye bari mu nzego zitandukanye z'igihugu mu gihugu cose no hanze mu baserukira Uburundi. Iyo nkuru nziza mu munyabwenge ngo vy'ukuri ivyo vyari bikwiye kumutuma abona ko atasanganiriza gifise, ariko akaza gupfa ntikumva imburi. Igituma umugwi w'intwazangabo zatangaje ko zihagaritse nkuru nziza ku butegetsi wari urimwo abavuye mu mihari ya Gwana ex-PMPA itandukanye hamwe na ex-FAB. Ubu systeme yashaka kwereka amakungu ko impinduka zagezwemo uruhara n'abarundi bose mu mice yose abo muri CNDD FDD batavyigunganye, nubwo bonyene ubwabo bari bashoboye kuvyikorera kuko bari bamaze gukora vyinshi badafatanyije n'abandi. Muti rero ni bande batovye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza? Nkuko bimaze kuvuga kenshi, hari bamwe mu barundi b'imitima yaguye igese kubwa amacakubiri y'ubwoko, intara canke amadini bifata kurya kw'imfyisi itagira umugenzi. Abarundi bameze nk'imfyisi rero bararahiye ko igikorwa cyose kijanye no gutabara igihugu gifiswe mu ntoke nabo bari bashizwe imbere bazogitoba bakoresheje ubushobozi bwose bafise, kuko ubwabo hako babona systeme hejuru. Bamwe mu ndongo za systeme aribo bari hejuru bapfuma bemera ko igihugu cyose gitabagara naho imiryango yabo yoba izobigiramwo, ariko urukiza ntiruzanane nabo bari bavuzwe. Muri cyo cyatumye izina rya Hussein Rajabu ritavuga kandi muri ivyo bikorwa vy'umwaka wa 2015 narirya yari amaze igihe gito atorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Kuba systeme yahungishije nkuru nziza mu Tanzania, abasigaye bari bazwi ko bari bamwegereye bahawe amabwirizwa yo kwegeraniriza mu radio y'igihugu RTNB. Niyombare akaba ari we yari kuja kubakura harya hejeje kubavugira ijambo hisunzwe ko systeme yari yabiteguye. Nico cyatumye zaba intwazangabo canke abandi bategetsi b'abasivile bahungiye kuri radio na televiziyo vy'igihugu haguhungira mu ikambi y'igisirikare canke y'igipolisi canke mu biro vy'umukuru w'igihugu ho haba hari umutekano ukomeye. Nubwo Hussein Rajab yari yagerageje kwigizwa kure kugira bamwe bamwankurunuka ntibatore aho ahure n'ivyo bikorwa vyose, amakuru barayaronse ubona ko vyari ibintu birimwe abantu benshi udashobora kubuza abavuga. Abatovye ico gikorwa rero bahereye mu bari mu myiyerekano, batangwe mu kwigisha urwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi ko rudakwiye gukorera imyiyerekano hamwe n'abahutu, naho abahutu boba bava mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD kuko ako ngara akaryo k'abatutsi ko kwisubiza iteka. Niho rero abari mu myiyerekano babona bamwe batangwe kwigabura bakora imyiyerekano biyegeranije mu migwi hisunzwe bamwe bose ikaritiye bavamwo. Ya mabwirizwa bahabwa rero yuko kizira gusotora abajejwe umutekano batangura kuyarenga, kuko izo nyanka Burundi zabahenze ko bakwiye kugwanya nkuru nziza n'inzego z'umutekano ziwe zose. Bababwira ko nibaramuka bafashe igihugu abo bahutu bose barimo cane abo muri CNDD FDD bazoca babagira ibisiga. Kugira ico gikorwa cyo kugumura urwaruka gikunde, izo nyanka Burundi zatanguye guha bamwe mu rwaruka ibiyayora mutwe kugira ngo ntibatinye kubahuka inzego z'umutekano. Bamwe bari bahawe igikorwa cyo kubijisho ry'ibihangange nibo batanze amakuru ko imyerekano yahinduye intumbero, ko hari abandi bantu bayifashe mu minwe. Kugira abatari kumwe n'utwo tugwi twagumutse nibagirirwe nabi, baciye bahabwa amategeko yo kwisokoramwo. Imyerekano isigara yiganzwe n'umugumwe w'abantu bitirira kugwanira ubwoko runaka hakugwanira igihugu. Abo rero biswe nyanka Burundi nibo ngo nizo zabashuhuye, zibayenda ko iyo nzira y'imyerekano ariyo bazocamwo mu gutembagaza Petero Nkurunziza, kandi bababwira ko batotinya gupfa mu kugwanya abajejwe umutekano kuko nibatsinda bazobandika mu bitabo vy'intwari babubakire n'ivyibutso. Ku rundi ruhande, abajejwe umutekano baramenyesheje ko abari mu myiyerekano barenze amategeko batanguye kubagwanya hakoreshejwe inguvu, baca bahabwa uruhusha rwo kwivuna bishitse akagira uhubavogera. Abajejwe umutekano baca bahabwa amategeko yo gukingira hagati mu gisagara ca Bujumbura, kuko ariho abari batovye imyerekano bipfuza kuja kugira bafate ibiro bimwe bimwe vya leta hanyuma vyitwe ko bafashe igihugu.
ivyo kugumura urwaruka rugahabwa ibigwanisho sibwo bwa mbere vyari bikozwe nabo bantu kuko no mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1995 kuduga urwaruka rw'u Burundi rutari ruke rwateshejwe amashure n'abari abategetsi bitwa ko baciye ubwenge bararwicira kazoza mukuru ibigwanisho kugira ruje kwisiga amaraso ya bene wabo mu ciswe sanze sheke. Izo nkozi z'ikibinyene z'abategetsi nibo bahindukiye bahekura abarundi mu kugandagura bunyamaswa urwaruka ubwobo mu kugandagura ubwo bunyamaswa urwaruka ubwabo bahaye ibigwanisho mu ntumbero yo kuzimanganya ivyagirije bikeka ko vyo bakwega mu manza mpuzamakungu ku vyaha vyo mu ntambara. Kuba rero abo bahemu b'indongozi batigeze babisabira ikigongwe ngo nicerekana ko babikoze nkana nico gituma n'umwaka wa 2015 babisubiriye kandi gushika uyu munsi ntibigeze bavyicuza kuko bahekuye Burundi irigira kabiri. Umwe mu bari mu mugwi wa Niyombare basanze yari kirira habiri niwe yazaraho amakuru y'ivyategurwa n'abari bagize wa mugwi washaka gutoba amanama yo gutoba ngo bayakorerwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho urugo rwohomba uruvyaro ntihabura muzima avamwo. Bamwe mu bitavye izo nama rero nubwo bari bemerewe ibikomeye baranseguye mu kiri igihugu n'abarundi barengera ivy'ubwoko baza kwibira ibanga abagabo bari bateguye ivyo bikorwa ko hari ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi bizokogwa inyuma yaho niyo mbarazo bamaze gutangaza ko yahagaritse president Nkurunziza. Rero ngo harabaye gusamara gukomeye aho rero ngo niho bagiye babona kakagwi gasokoroka kinjira muri uwo mugambi gatangura kwigarurira ibibanza bimwe bimwe vy'igihugu. Umugwi wa Niyombare wisanze usa n'uwatswe ijambo muri ivyo bikorwa vyose ahubwo batangura guhabwa amategeko n'izindi ntwaza ngabo batazi yo zivuye zibabwira abo zikwiye kurasa kandi bitari mu nteguro. Niho rero bamwe biyegeraniriza ku radio y'igihugu batangajwe n'ukumva bagabwe k'igitero gikomeye. Guhanahana amakuru biburudubi kuko abateguye ibikorwa bari binjiranywe. Ico gihe kuri radio na televiziyo vy'igihugu hari ko hategurwa ikiduga c'intambara Brende categekanya gusambura radio. Baragerageje kubaza uri katanga amategeko yo kubarasa niho baronka amakuru kuri karatanga amategeko y'ibikorwa ari General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi yari muri basoma mbike bakuru ba Major Petero Buyoya ubakaba pfungiwe mu iborero rikuru rya Muramvya. Bamwe mu bari muri radio na televiziyo vy'igihugu bace bamenya ko igihugu camaze kuwa mwisanganya kandi batigwaniye bagira bicwe nk'abana b'imbeba kuko vyari bizwi nabo muri systeme ko bitokunda ko ngo General Celestin Ndayisaba asangira ikivi na Hussein Najab kuko yamwankurunuka nka Sebuja Buyoya. Mbere ngo yari yaremereye Buyoya ko azomuzanira agatwe ka Rajabu kwisiniya. Mu maguru masha umwe mu bari muri radio na televiziyo by'igihugu yaciye bimenyesha barongoye systeme k'igihugu camaze kugwa mu maboko ya Petero Buyoya n'akagwi kiwe. Ubwo nyene haciye hatangwa itegeko kuko ivyari ko birakorwa vyose bihagarara vuba kugira ko kagwi ntigave kagere kure. Ako kagwi kari kamaze gutuma ko abavuye mu zindi ntara za gisirikare kugira bamanuke Bujumbura kugafasha. Bahavuye rero basubizwa inyuma bamaze kumenya ko ivyo bintu vyayangaye. Ngo harakoreshejwe ikwiragizwa ry'ibihuha ko itembagazwa ry'ubutegetsi ryapfuye kugira kakagwi kabure abagafasha. Niyombare nabo bari kumwe bahawe amategeko ko bo kwitegura kugira basohokanwe igihugu kuko umutekano wabo utari kuba wubahirijwe bagumye mu gihugu. Izindi ntwaza ngabo zitava muri CNDD FDD ntizatahuye ingene system ifata ingingo gihutihuti yo guhagarika ibikorwa vyose kandi igihugu bari bagishikiriye. Bamwe bahavuye bisanga baguye mu mutego wa kakagwi ka General Celestin Ndayisaba bajanwa mu nama muri quartier Kibenga kugira bige uko bobandanya uwo mugambi. Umwe mu bajejwe umutekano w'umwe mu ntwaza ngabo zari muri iyo nama niwe yibibanga babijejwe ko za ntwaza ngabo zaguye mu mutego wa kakagwi. Hacafatwa ingingo rero yo kubahagarika kugira babakingire ntibagwe mu bintu batazi kuko mu gisirikare banze gukurikiza itegeko kukabaza imvo mu nyuma. Abitwa bo kwa Nkurunziza rero basubiranye igihugu systeme yabahaye amabwirizwa ko kizira kugira uwo bagandaguye mu bahagaritswe kiretse bivunye uwo shaka kubagwanya. Zaba intwaza ngabo canke abajejwe umutekano bato bafashwe canke bakomerekeye muri ivyo bikorwa cari kizira ko hagira abakubuzima.
umwe mu ntwazangabo yitwa Darius Kurakure yararenze ku mategeko yatanzwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo aja kugandagura abajejwe umutekano bariko bavurirwa mu bitaro Bumereke mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa kibishe carababaje cyane abamukurira muri systeme baca bafata ingingo yo kumuhana vy'akarorero kugira ntihagire uwugwa mu mporero mu Rwanda warenze amategeko ya systeme. Wana Darius Kurakure yamutumye ko ku biro vya gisirikare kure bikuru vya gisirikare kuko niho utinjirana n'abakugendanira iyo atariho ukora. Amakuru amaze gushikira Nkurunziza ko wiwe bamuhanye yarababaye ariko asanga ubikoza atomwubahuka mu gukomeza ibihuha kugira kakagwi katoba ibintu gahebe burundu uwo mugambi muri systeme baciye bategeko wari umuvugizi wa Nkurunziza Wirinyamitwa Duge mu ntara ya Muyinga akwiragiza ibihuha ko agiye kwakira Nkurunziza ku rubibi Burundi buhana na Tanzania hitwa Irumandari. Ico gihe vyavuzwe ko Nkurunziza yinjijwe mu Burundi mu muduga w'umugwiza tunga wahi Muyinga. Igituma hatarungiswe imiduga y'abajejwe umutekano abarija kwakira Nkurunziza nuko muri systeme banse ko vyo hava bimenyekana kuri benshi ko ata Nkurunziza yaje. Bamwe mu bajejwe umutekano bagahava bamenera ibanga abagize kakagwi kagahava kabandanya ibikorwa. Ico gihe umukuru wa radio na televiziyo vy'igihugu yategetswe kwerekana amashusho yafatanijwe montage yerekana igihe Nkurunziza ari mu birori vyo kugurura imyamamazo. Ibirori vyahereye Muyinga muri commune Gashoho bibandaniza Ngozi, Kayanza, Muramvya na Bujumbura abariyo yerekanwa yitiriwe gushika Burundi kwa Nkurunziza. Kubera guhahamuka rero ngo ntawabonye ko ayo mashusho yari ayo mu myamamazo bose babwiye ko Nkurunziza yashitse. Uko nyene niko hahanahanywe amajwi mu migwi ya WhatsApp yitirirwa ijambo Nkurunziza yavugiye Tanzania kandi atari vyo. Ivyo byose ngo kwari kugira barabi ko kakagwi kozeruka kamaze kumva ko umukuru w'igihugu yamaze gushika mu Burundi. Mu vy'ukuri Nkurunziza yashitse mu Burundi ku munsi ugira gatatu aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Nawe nk'ukundi nkuru zirementanijwe yarabiryohoye avuga ko yagiye muri Tanzania yamaze kwerekwa ko hari abashaka kumemukira ariko ntiyeretswe ko asigaje ikiringo gito igihe gito yita uwamaho. Ivyo bimaze guhera rero n'ubundi kakagwi katovye ibintu kagumye kiruka inyuma niyo mbare kugira gakoresha izina ryo mu kumushira imbere mu bikorwa vyako kuko kari kabonye ko abarundi bari bamwishimiye. Niho muri systeme rero bamuha amabwiriza yo kuguma mu gace rero gushika habonetse impamvu zizotuma avugira habona. Singombwa ko abarundi bose bamenya ukuri ku vyabaye kubiriko biraba canke ibitegekanywa kuba kuko mu barundi nyene harimo abononyi ariko hari abo biba bikwiye ko bavunirwa kagoye kugira boye kwisanga baguye mu ruhendo rwa bamwe mu bita ko bashaka ineza y'igihugu yamara bafise izindi ntumbero zabo zitari nziza. Ngo niba bataruhara wewe wagize mu vyagiye biratobwa ni mugenzi wawe canke inshuti yawe yatumye wewe nk'inzira karengane ukiri kurahema udashikana kandi urukeza rwa rugeze ku rugi kuko ngo bujya umutovyi ntaba muto. Ikidumu c'amakamano coseswa bivuye kwima rimwe ry'uburozi ryakorokeyemwo. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu vyonde subscribe canke sabone nimba utarafyonda ko kugira ngo tozucekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigendanire nandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko iyani no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari andi makuru menshi turiko tubatohoreza tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere byose nimuze gucikanwa n'umuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.